Back from the dead. Ukarima ibintu bitajojuta mugo turamaze kumenya kurima kijambere. Mbega muta wewe uba witeze yuko umunsi muzogura indege? Wewe uba witeze ko umunsi muzogura umuduga? Turabaramukije mwese musanzwe mukurikirana kino kiganiro. Ni kiganiro kidasanzwe dusanzwe twise kugatumba iwacu. Ubu twashitse kugatumba iwacu kandi mugomba mwirabire, murabona namwe ko haberewe, murabona ukuntu hameze. Mbega hari umuntu yoba hazi? Aha n'ahantu bita MUNGWA, ahantu bita zone MUNGWA, neza na neza ni muri commune Gitega, ni province Gitega, ni muri capitale politique. Turabibibukije kandi capitale politique abatari babizi. Hero twaje rero, hanyuma tugomba tuganire n'aba bantu mubona bari ngaha, n'abantu benshi cyane, aba mama harimo n'abapapa bakeyi cyane. Mbega abapapa bagiye hehe bo ngaha muri iyi zone? Karibu ngaha mu bandi ba mama, hanyuma ibikorwa by'iterambere bibandanye. Ndabivuze mutaravyumva, reka duhe ikaze batwidondore. Turabona umumama ngaha avyagiye hasi, reka tumusaba haguruke abidondore. Karibu cyane. Mwoba mwitwa bande? Je nitwa Ndarufatiye Pascaline, nkaba ndongoye CPM yo MUNGWA ishirahamwe. Hama twege natwe turakora mwishirahamwe, turaziganya, turagurana na turarima, turorora. Ivyo niyo migambi dukora. Namahoro. Jewe nitwa Ndayizeye Karitamba ku mutumba w'Ijimbi. Haba na jewe ndongoye CP, haba ndongoye na koperative yo MUNGWA. Je nitwa Ngendabanyikwa Silvestre, ndi muri koperative tuje hamwe, nkaba nari muri CP kundi ibikorwa. Uburo turi hamwe nabo MUNGWA, tusangiye ibikorwa cyo kurima no korora. Yego. Hanyuma hariho akabazo tugomba tubaze. Mbega se iyi association yatanguye ryari? Yatanguye hisunzwe iki? Mwabonye iki kugira ngo iyi association itangure? Byatanguye gute? Byagenze gute? Wari umwaka uwuhe? Reka duhe umushefu adufashe. Twebwe isepe yacu iramaze imyaka 2 iri kirakora. Ico gihe twariko turiga ibintu byo kurima kijambere hamwe no korora kijambere. Aho tuboneye yuko turi umwe ataco twoshobora kwimarira, niho twaca tuja hamwe, tuja muri ayo mashure ndimo. Hariho aborosha babidufashijemo. Mu nyuma rero aho tumariye iyo myaka 2 turiko turakora, baciye biyumvira yuko twoshobora kwagura akarere, amasepe 2 canke 3 agaterana agaca akora koperative. Ubu rero turi muri koperative. Iyo koperative iramaze igombi kwiza umwaka, ubu mu kwa11 iri kirakora. Kandi iyo koperative ndabona nayo nyene kwizotera imbere, kuko aho dutanguriye ubu twamaze kugura agatongo tuzohora dukoreramwo kiwacu tugaba, atari kumwe twahora tuza turagenda gukotesha ku mwaka. Yego, murakoze cyane. Iryo tongo ryaguzwe n'iryo koperative, niryo bazokoreramwo imigambi. Nimba bazokubaka ihangare, bazokubaka ihangare ryo gukoreramwo, ryo kubikamwo ivyo bazoba bimbuye, kuko bararima kandi bakora imigambi myinshi. Mugabo twege kubera uwo ari muri koperative, natwe turi mu yindi koperative, turi muri koperative tuje hamwe, kuko twege CP igitangura yatanguye muri 2017. Hama koperative nayo imaze umwaka dutanguye. Natwe imigambi yo kugura ubwatsi turiko turagura aho hantu, kandi twongera turima nkaho twahora turima dukotesha. Nico gituma imigambi dukora nico kimwe nabo nyene niyo migambi bakora,
tuzokubaka ihangare y'aho hantu twaguze kugira tuzobikemwo ivyo twakoze n'ivyo twarimye tubishire muri iyo hangare. Murakoze cyane kumbe muri koperative zibiri ngaha. Rero ikintu nciye numva kimwe nubwo muri koperative zibiri muga mukaba muri hamwe murafise nibaza murafise ikintu muba muhuriyeko gituma mukoranira hamwe ico kintu coba ari ikihe? Twege twimirije kugira umunsi mukuru w'imiryango yuguruye tuzoyikorera hamwe turi amakoperative abiri tuzoyakorera ngaha kuri zone niho tuzoba twatumiye na misitanteri w'iwacu w'intara yacu ya Gitega n'abadufasha badufasha mu mirimo dukora mu bikorwa dukora abategetsi bose batandukanye bazoba bari ngaha turiko turaja rero turakora uburyo bw'ukuntu tuzobakira. Murakoze cyane muriyumvira gushika kuki inyuma yo kuja hamwe kugira ngo mukore uwo munsi mukuru izo koperative uko ari zibiri muriyumvira yuko mushobora kuja hamwe kugira ngo hagire ikintu mukorera hamwe muri koperative zibiri cankwe muzoguma bamwe bakora ivyabo bandi vyabo mbega kuja hamwe mugakorera hamwe muri koperative zibiri hoho nta kintu vyokungura muri zi association zanyu ko ari zibiri? Turashobora kuja hamwe nyene kandi n'ubundi aha twagiye hamwe kugira ngo tuzoguma dukorana nk'uko twamye dukorana n'ubwa mbere. Twipfuza yuko abo bashitsi bacu tuzobakirira hamwe kubera nibo batumye umugambi wacu utera imbere. Abo muhorangira muhora mubumva ishirahamwe bavuga ryitwa FAO twege niryo ridukwirikirana cane. Hanyuma muri aya makoperative yacu turashobora naho nyene kuguma twagura akarere tugakora ikintu bita inani tugakorera hamwe turi urunani rwa koperative. Ego murakoze cyane hanyuma reka tubaze Mutama mbega Mutama ko tubona abashinga ntahe mwaha ari bakeyi cyane ari babiri mu bantu b'abapfasoni barenga 200 ibi bigenda gute mbega abantu b'abashinga ntahe ntibitabira bino bikorwa canke barungikamwe abapfasoni babo ibi biva kuki canke abagabo bibereye mbega bari mu bindi by'iterambere canke nk'ubu ni ku mugoroba bibereye mu bintu byo kwirira iswingi? Abashinga ntahe baba bari kurondera keshi baba bari kuhangayika mu bikorwa nko muri ville guca ingero hama bacarungika abapfasoni babo ku bwishi nico gituma turi bake. Mutaba ndamuvugiye ibintu abashinga ntahe ndabavugiye ibintu ariko sinzi reka tumukayaca tubasanga kukabara ahantu bari nabo tubabaze twumvirize ariko nta kibazo reka abashinga ntahe nabo babone kino kiganiro nabo bijukire bino bintu baze barafasa abapfasoni babo. Mbega abapfasoni mwe muza ngaha mwaya mashiramwe iyo mushitse muhira nta bibazo mushobora guhura navyo abashinga ntahe be muza babizi cankwe hari abaza batabizi reka mutubarire twumvirize. Twege kugira ngo tuje mu ishirahamwe turavyumvikana n'umushinga ntahe tukavuga ati twe hariho amashirahamwe atanguye turagiye muri ayo mashirahamwe twe tuja mu mashirahamwe nk'ubu turi ngaha barazi ko turi ngaha nta ngorane twege bidutera. Okay, hariho akantu umuntu amaze mubona hariho imyaka 2 mumaze canke 3 canke imyaka 2017 mwavuze mwatanguye umuntu afise ikintu amaze gukura mwirishira hamwe gikomeye cyane yoshobora kwereka abantu akavuga ati iki kintu nagikuye mwirishira hamwe yoba hari muri mwebwe yoba hari nyamba ari mwebwe muri mu baserukiye canke ubuvyagiye ngaha hasi yoba hari ashobore kukivuga kugira ngo atere intege abantu benshi batarashobora kwijukira mu ibintu byo kuja mu mashira hamwe. Twege turashobora kuvuga yuko hari ico tushobora kuyirata turashobora kubatwara nk'ubu novuga nti nka jewe noba nararose akantu naguze niratira ishirahamwe naraguze akantu kavuye mu ishirahamwe kandi urumva narakaguze n'umushinga ntayo wanje arakabona ico ndaciratako. Ko bari nka gake? Naraguze ubwatsi. Ndumva ni byiza cyane hanyuma namwe novuga ngo kumbure imyaka mumaze mukora ikintu kihe mumaze kubona kicakamaro mwotuma mutumirira abandi kugira ngo nabo bijukirishira hamwe? Nkubu ikintu no kwirata coba mbona yuko ari ikintu c'akamaro noba ntari bwashike ku bwa mbere kera ndose amafaranga nariyumvira nkayahereza mu buntu atanico bumaze mugagushika ubu kubera namaze kumva inyigisho ubu ndafise na jewe ingurube 2 ndafise n'impene
noba naraguze bivuye kuri uwo mugambi. Murakoze cyane. Mbega Mutama, ndakubaza ikintu kimwe, mwebwe namwe kumbure nk'abantu b'abashinga ntahe, wewe ndabona kuri umushinga ntahe muri bamwe bari ngaha, mbega ikintu hanini wobwira abashinga ntahe kugira bijukira amashira hamwe bashobore gufashanya n'abafasoni babo cyo bari nk'iki? Twebwe twacima mu bujuju tukarima ibintu bitajuju, tamugo turamaze kumenya kurima kijambere, haje no kwirata narose ingurube muri iryo shira hamwe, ubu unyina yarakuze narayikuyemwo inka, ubu ndafise inka. Reka mvuge kino kintu mu kinyamazuru ti felicitation kabisa, uri umuntu akomeye cyane kweri. Ndumva ko abateye intege yuko mwoshobora kameme kugira ikintu mukijukira amashira hamwe. Reka rero kugira turangize ikiganiro cacu tubareke, twabasanze muri mu migambi yanyu, turabona harimo abapfasoni, hagira abagenda kuronderera ibifungurwa abashinga ntahe n'abana babo ntibahave babaraba nabi, murabizi namwe kwibara ryo haparigo. Reka rero kumbure turangize dusezera. Turabashimiye kuri iki kiganiro tugiranye, turakengurutse kandi mwebwe ukuntu mwoba mwaje kutuganiriza mukatubaza imigambi turiko turakora. Kumbe nk'ubu turiko turavugana namwe mufise ijwi rishobora kurenga rigashika hejuru aho twicaye mwahabonye, aha twari mwishira hamwe. Rero iyo abantu bari imbere yacu bumvise abantu bari hamwe, gira ngo ntihabura nabo ingene bofata bakadutera intege mu bintu byo kuduterera ivyiyumviro byo kugira ngo tufite ubwenge bwo kurubandanya turangura imigambi yacu. Hanyuma natwege nk'uko muvuze uti hariho abantu bagenzwa no kuraba ko umutekano wifashe neza ijoro n'umutaga, turakenguruka iyi ntwaro ukuntu uvyifashe, kuko umuntu arakora imigambi yiwe atekanye atunganiwe atanduru iri nyuma. Nukuri turabona ubu igihugu hamwe vyogumuku, kumwe bahora batubwira bati imbere ni heza, twibaze yuko imbere ari heza mu gihe twoba dufise ubuzima bwo kuguma turondera no kuguma tuja hamwe nk'uko. Natwege turabashimiye kubona mwatwiyumviriye mukadusanga hano. Ivyo ni iteka rinini kuko twege ntitwari mu vy'iwacu, ntitwari tuzi ko namwe muzi. Turabashimiye kandi turashimiye na leta y'u Burundi ingene yitwararika amashira hamwe. Turayishimiye kandi twongera tubasaba namwe mudushikira kure nkuko bafata mu mugongo ayandi makoperative kugira natwe bazodufate mu mugongo. Niryo jambo duhereje. Murakoze kutugendera. Na Mutama Son Excellence yaravuze ati turi kumwe twese birashoboka. Rero natwe bwa turi kumwe, twizeye yuko imigambi turiko turakora ishobora gutera imbere kuko turi kumwe. Murakoze cyane. Twabibutsa yuko iki ari cya kiganiro kugatumba iwacu, dusanzwe tugendera abantu tubabaza mbega iwanyu kugatumba vyifashe gute. Murumva yuko abantu banezerewe cyane kandi murumva yuko bari mu mahoro, ni ibintu vyiza. Mubandanye musega kugira ngo tubandanye turi mu mahoro, ibintu bibandanye bigenda neza gushika ngo abantu batera imbere cyane, bubaka ama etage. Aha MUNGWA turakeneye etage y'inzu 5. Mbega Mutawe woba witeze yuko umunsi muzogura indege? Aya kweri iki ono yigururira ndayishana. Mbega wowe witeze ko umunsi muzogura umuduga? Bishobotse byose n'Imana ibikora. Hari gihe uzubona nteye iteka nkatera imbere. Mugabo nawe we akamoto ndibaza urashobora kuzokagura. Cyose n'ivy'Imana ikora, hamwe bishitse ikantera iteka noyigura naje noyigenderako kuko ntawo kwanka aheza ntawo hanga. Urakoze cyane. Reka sabe mugira akajambo muvuze, ari akajambo bino bintu kugira bishike kure bakunda kuvuga ngo mukore sabone, ubwira abantu bakore sabone kuri Madudu Pro TV. Uvuga gusa ati mukore sabone kuri Madudu Pro TV. Mukore sabone kuri Madudu Pro TV. Okay. Urakoze cyane. Reka mama nawe kumbura bwete mukore subscribe, ni mu Congereza mukore subscribe kuri Madudu Pro TV. Mukore sabone muri komite.
Kurakoze cyane, reka dushimire mwese mwariko muradukurikirana, twongera dushimira n'aba bagize rino shirahamwe, tubabwira ngo kuraje mubandanye muja imbere, Imana ibaje imbere ibafashe mu migambi yanyu, mwifashe mwongere muze mufashe n'ababakomoka ko mufashe n'iyi zone yanyu, mwongere mufashe ni komine n'igihugu cacu gitera imbere, hanyuma tuze tubone Burundi bufise nk'indege 50 n'uwo mutama azoje mu ndege. Imana ibaha umugisha, reka tubashimire tuvuga ati bye bye.